Nkuko muheruka kuvyumva ikigega mpuzamakungu FMI giheruka gufashisha Burundi imiliyoni amajana 270 z'amadolari ku myaka 3. Iyo ni ingingo ihambaye muza mu gihugu cacu. Ko murabizi ma video menshi agumasoboka baguma bavuga ko igihugu c'u Burundi ari igihugu ca mbere gikenye ku isi. Mana aho turavuga ngo ikibanza ngo ca mbere canke icanyuma canke cakanga mugura abona ko ari ibintu twisangije bigaragara. Igihugu igitoro kitugora kuronka, isukari, ibinyobwa ari nk'ivyo binyobwa vya Brarudi, ibiribwa, uravye ibikorwa remezo amabarabara ingene yaca ameze n'ikibuga kukarabana y'ahandi ingene abameze, inyubako byose n'ibintu bimwe bimwe usanga biriko byerekana. Hanyuma ugacura amadovize ingene abura, tubura amadovize ugasanga nta nk'indege gifise, indege y'igihugu ibintu bimwe rero bituma yuko igihugu gifise ubukene. Ariko rero n'ibindi bihugu byaraciye mu bukene mugabira bivamwe. Iyo ngingo ya FMI ishobora kuza gufasha mugabo tubanje kumenya ingene Burundi bumeze. Urona kandi Burundi nico gihugu cyanyuma mu byo gushorera ibintu hanze. Dushora ibintu bike biba byakaba yacu ninke. Dushora ubutare bwobwo ntitukibivuga ingene bisa n'ivyasi. Ingenzi zigendera Burundi ni nke cyane kuko amadovize ntidufise iyo tuyakura agaragara kwiye. Hanyuma ibijanye n'abagwiza tunga binjiza imitahe mu Burundi turacari inyuma. None igihugu twebwe ntidushorera hanze ibikwiye, nta banyamitahe baza mu gihugu turabanyuma, nta ngenzi tugendera turabanyuma. Hanyuma ugaca usanga nta n'ideni dushobora kwaka hanze vyihuta kubera bavuga tuti nta bushobozi mufise bwo kuziriha. Nuvuga nta saganirizo Burundi bufise ni imfashanyo duhabwa n'amakungu. Naye mabanki wumva y'isi yose na BAD canke banki nkuru ya Afrika nta deni aho Burundi bavuga tuti mwebwe mushoboye kuronka imfashanyo. Urumva no kuvuga rero ati tutegeza kuvyemanga tukavyemera, turacari kuri urwo rugero rw'imfashanyo. Ivyo rero ntagira ubica hirya, ntagire n'umutegetsi yoduhenda cyangwa turishiraho tutari. Burya nta muntu azarishira mu kibanza atarimwo murabizi. Hanyuma twimanga turenye ngo dufata. Hanyuma nibi vya politique doshanje bingira amafaranga avunjwa bizana kibazo kubera amadovize abadakwiye. Izo nyingo zose ziguma zifatwa ugasanga nta kungu kaza nuko bafata inyingo zitarizo zidakwiye. Amafaranga y'agaciro ibanki nkuru y'Igihugu idashobora kuziratanga mu mabanki ngo yatange mu biro doshanje ngo aje mu gihugu, ayabanda vaca hirya ntashobora kuva. Iyo abantu rero bari kubaranigana bavuga ukumva ngo banki nkuru y'Igihugu iriko inigana n'amabiro doshanje leta ifatize n'izindi ngingo, murabona ko ataho birashika. Nuvuga ko ya madovize ataragwira. Igiga tumuzavuga ngo FMI rero kije gufasha. Mugabo nayo mafaranga si menshi. Kije gufasha kuko n'umundi bavuga tugira ibyo biduhindura mu reforme kubera twizizive n'ingendo mbi naho nyene ibintu by'ibiturire, gusesagura amatungo y'igihugu, kubitunganya nabi, inzego ntizikore neza kandi abantu nibahano bigakogwa mu kudahana ibintu kandi bigaragara. Kubona nk'abantu bononye amadovize kuva muri iyo misi heza ngo bayatwara i Dubai bakayazana bakagira baguma batembera bagaragara, ntihabe na enquête ibikurikirana ngo bashobore gukurikirana ngo bahanwe ababikoze bose bavyerekane. None wewe wumva two dushaka iki? Uko kwa madukingira ikibaba abantu bari kubarononera igihugu bari kubaracica nabi navyo nyene si vyiza. Ayo mafaranga ntituvuga ngo niyaje gukiza Burundi ubwo nyene kuko imiliyoni 60 z'amadolari ntize gufasha ibintu binini kuko Burundi byo bukenera biva hanze ngira ni nk'imiliyoni zirenga 1000 ku mwaka. Kandi amafaranga ava mu byo dushorera hanze ntaturenza musi ya 20% y'ibyo dushora kugura. Urumva turacari hasi. Aya mareforme ya FMI no kugira igihugu cyo muri gisubire kwizegwa kivavanure n'ingeso mbi. Abatware rero barakwiye kuja imbere bakavavanura nuko kumva ko ivyo igihugu ari ivy'abantu, bakavavanura no kumva yuko ari amadovize yaje amafaranga ya leta umengo n'ay'abantu. Nta muntu azogufashisha amafaranga utari kuratunganya neza. Mu gihe tuzi ko rero tukibejwe n'imfashanyo hari ingero tugeza guhindura. Duteye akamu mukuru w'igihugu rero afati ya mbere abategetsi bose bo hejuru mu karorero keza babwire n'abandi ingingo zifatwe. Kuko urabona nibi tubavuga tuti banki nkuru y'Igihugu ngene yavyifashemwo
bufata ingingo zo kibanki nkuru gusubira gukora nk'ibanki yigenga n'ahandi niko bimeze ihanura leta mu vya amafaranga hanyuma abanyepolitiki ntibaze barayivogera ayo madovize akaza agaca mu mabanki agaca mu biro do shanje ashoboye kuboneka hanyuma atari karaboneka nayo leta ikayarondera hanze nyimba arizo mfashanyo ziza zikaboneka ko leta rero yiyemeje yuko muri uyu mwaka hazoboneka miliyoni 900 zizova mu mfashanyo leta ikizira kuzoronka n'amafaranga amwe bita appui budgetaire yo kuja mu kigega ca leta ubwo nyene izo ngingo rero zigeza gufatwa kugira bishoboke nizifatwe igihe mpuzamakungu FMI kije guherekeza kugira izo ngingo zifatwe ku nyungu z'abarundi mugabo hagumye za nyungu zabo ugasanga bijye kwa ngo idolari rigugwaya rigaca rironka bamwe bakaja kurivunja kurindi kuyandi kindi giciro kinini bihinyunga kagwi k'abantu kagize imisi kabikoreramwe kuko abandi bo baramenyere kuronka idolari rizimvye nico gituma rero idolari tiza kuja ku giciro gitegeza kuba kijanye nuko ringana hanyuma leta ikazirongereza ayo madovize no kugira balance commerciale igene isubira kwiha gateka no kuvuga ibyo dushorera hanze navyo tukagerageza kubigwiza ni wamwe mutegeza kugwiza harabaye imbono umukuru y'uga ashaka ngo vision 2040 na vision 2060 turiko dukora iki turiko turahindura ingendo nukuyumva gusa ko ari umwimbo zogwirira kugira na ya balance commerciale tindi hinduke nibaza rero yuko kumwogega mpuzamakungu FMI cafashe ingingo nk'iyo ntiturera amaboko leta ntirira amaboko abo bategetsi bo hejuru bacumva ko ivya leta ari vyabo bacumva ko umengo nta mategeko bakurikiza bashaka kuba abategetsi bashaka guca bakora vyose ubudandaje ibintu vyose ukamengo ni gwabo barasibije igihugu bashize abandi barundi mu bukere budasanzwe bariko baragunga abandi igihugu kigasigara gisubira inyuma murabona rizinge turimwo igitoro n'ibiki ni ibintu yabaje cyane twizere yuko ivyo FMI iyo mfashanyo iyo ngingo FMI ifashe ariyo kwereka yuko Uburundi ko amakungu agishobora kuza agakorana nabwo dufatire ko rero ntidusamare ngo dusamazwe kandi igihugu kitujana turiko turakibona tuyibona misi yose turateye akamo rero kuri w'igihugu inzego zo hejuru abarundi bose duhagurukire rimwe twere ku gihugu cacu twokizamura